sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi niteka n'umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro vyacu vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV kaba ariyo mbonesha kure yonyene rudende muronka ko makuru mutabasha kuronka handi aho umurwi w'abamenyesha makuru bacu baherereye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukabashitsa ko ameze neza cane kandi abakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko murace mu ntara akazogira naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu ijoro ryatambutse twabwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko ikudeta iri kwiramota ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi katwarabwiye nibijanye nuko abasirikare mu ikampu ya Muha bagumutse kuri ubu ngubu ngo abajenerali bari mu iyo kampu baratangaza ko ata musirikare avuye hanze y'ikampu ari kuri we kwinjira mu iyo kampu bikaba ari ibintu vyakomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubero generali Major Veso Ndayishimiye yarungitse abasirikare bo mu ikampu ijejwe kumucungerera kugira baje kuraba uko vyifashe mu ikampu ya Muha n'ibintu bikomeye cyane biri kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bikabuko mu nyuma zuko Wirinyamitwe ambasaderi w'u Burundi mu gihugu ca Ethiopia yakoze ibintu bamwe bavuze ko amajambo atari makeyi mu ijoro ryatambutse ni ibiki yakoze muraza kuvyumviriza vyose ido nido abenshi mu barundi barirya nino mu makungu atandukanye bashimye iyo ngendo ya ambasaderi Wirinyamitwe bikaboneka ko n'abandi bategetsi bafatiye akarorero ko vyari ko arakora vyaca binagura bafatiye akarorero ko vyari ko arakora ngo biboneka ko vyagira inkurikizi nziza ku bana b'u Burundi ese ivyo Wirinyamitwe yakoze ni ibiki uraza kuvyumviriza mwido nido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira umushikirangwanje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca aracungerewe cyane mu nyuma zuko hatangura gusubira gukwiragizwa amakuru irya nina ajanye nuko abasirikare ngo boba bagumutse Gervais Ndirakobuca umuduga wiwe urakurikirwa hagiye hose n'abasirikare bo mu ikampu icungerera umukuru w'igihugu ngo rikaba ari itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Veso Ndayishimiye yo bari kwerecungerwa kuzihemvo iyo ngendo ntiyaryoheye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca agatorwa saratangaza iki kubijanye n'ivyo yahejeje gukorerwa mu nama nshinga amateka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho vyifashute we wicu usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye kuyakomeye cyane yahejeje kudushikira ibintu nivyoroshe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ikudetira mota ni mu nyuma zuko hatanguye gukwiragira amakuru irya nino mu ijoro ryatambutse ajanye nuko abasirikare bo mu ikampu ya Muha bahejeje kugumuka bakavuga ko ngo bagira bakureho ubutegetsi ni vyaciye vyitabwa ko n'ubutegetsi bwa Gitega aho kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane adushikira ari yuko abasirikare bo mu ikampu icungerera umukuru w'igihugu aribo barungitswe kugira barabe ingene batuza ico cuka kibi catanguye kuzamuka mu basirikare kuri ubu abajenerale bo mu iyo kampu barahiye bararengwa ko ata muntu arekuriwe gusohoka mu iyo kampu canke kuyinjiramwo ibi byose bikaba biri kubiba mu nyuma z'uko uravye ingene umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Veso Ndayishimiye atwaye Uburundi urabona ko leta ya CNDD-FDD ntaho yerekeza Uburundi eka na bamwe mu bamwegereye baragiye bavuga ko atari gake mu mugambi wo kumutembagaza kuri ubu cyakuye umutima abanyagihugu nuko bamwe mu bajenerali bari mu uwo mugambi harimwo abahora ari basoma mbike wiwe kahakabamwo na bamwe mu bahora ari abagenzi ba Bunyoni ese umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Veso Ndayishimiye umaze igihe kitari gito yasabwa gutanga imihoho kugira
ibibazo bihanze igihugu c'u Burundi bitorerwa umuti yoba agiye kuyitanga koko canke se ararindira atembagazwe nk'uko vyibonekeza uravye ingene umutekano wifashe biraboneka ko leta ya Gitega yoba ifise amakuru ko hari ikintu kiriko kirategurwa ikabuko mu nyuma z'uko agatorwa sa wewe wo mu mugambwe wahora ari uwa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL akaza gukurwa na Nestor Girukishaka igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu nyuma z'uko agatorwa sa vyaboneka ko abandanya kumara amazi uyo mugambwe bikanibonekeza ko mu matora ategekanijwe kuba yazaca uta mu matora ategekanijwe kuba yazaca utsinda baraciye rero bajya inama yo gusambura umugambwe wahora uhanganye nabo baca barashira ko Nestor Girukishaka kuri ubu urubanza ruracyari mu butungane nubwo urubanza rukiri mu butungane biboneka ko intambara ibandanya kuri ubu agatorwa se yarakuwe mu barongoye abashinga amateka ba CNL aho batavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu bihwezi vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi babibonye nko guhonyora amategeko ese koko ivyo vyoba biriko biba vyaba ari ibiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi agatorwa sa aratangaza ko umutekano we utifashe neza kuva yokurwa mu mabanga yo kurongora umugambwe we warakurikiranwa umwanya ku mwanya hari imiduga imugenda ko akavuga ko ngo hari umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura yapangiwe isanganya kugira amakuru azakwira irya nino ko yazize isanganya ivyo kandi biriko biba mu nyuma z'uko no mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi batariko baravuga rumwe kuko ngene igihugu kirongowe bikavugwa ko hari bamwe bamwe mu bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD badashaka nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakaba baratanguye gucikamwo ibice ubwo igihangange General de Police Guillaume Bunyoni yapfungwa kuri ubu ariko aravundira mu munyororo mw'ibohero rikuru rya Gitega yaraciriwe umunyororo wo guherayo curemezwa na sentare ntahinyuzwa yaraciriwe umunyororo wo guherayo curemezwa na sentare kandi kuri ubu uravye ingene abategetsi bafungutse uravye ingene abategetsi bijukiye kuvuga ku bijanye na politiki y'igihugu biraboneka ko bose bipfuza impinduka hari ivyahejeje kuba mw'ijoro ryatambutse aho Wirinyamitwe akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu n'ambasaderi mu gihugu ca Ethiopia yagirishije isipesi kuri Yegisi aho abatari bakeyi bamukengurukiye kuba yabashije kwakira abadashigikiye ubutegetsi kugira bagira ico batangaje yabahamagariye kwijukira guterera no gufasha ibitekerezo igihugu ciwe aho bagarutse ku bijanye n'ikena ry'igitoro baganiriye biratinda bagiranye ibiganiro bikomeye cane kuri ubu haribazwa uko Igitega baza kuvyakira gusa batari bakeyi bo bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 n'abandi batandukanye bari mu makungu bashimye iyo ngendo baca barasaba abategetsi bose b'u Burundi kugira nkuko Wirinyamitwe yagize ico kiganiro ciwe muraza kucyumviriza ido nido eka tubareke mwumvirize vyaganiriwe ko hama turaza kugaruka tubashitse ko n'ayandi avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni mumwumvirize ivyo bintu ndashaka ko tubiganirako none ushaka tuganire kuki nta bindi jewe imigambwe nta na kimwe bwiye d'ailleurs iyo ngiye muri stress irimo politiki canke imigambi nta n'ijambo nkeneye gufata uko je siri mu expert mu migambi mugabo ibintu bijanye na economy bijanye na pauvreté kuko kamwe ndafite experience mu byo nabayemo ndashaka kubona n'ibindi biba handi hirya no hino ingene le monde fonctionne surtout au niveau économique bose babaye gufata ideni muri Fonds monétaire international cyangwa muri Banki mondiale cyangwa undi wese ari guhaye imfashanyo ntizokwamira ikirazi kandi babona ko bayugaye nukurondera d'autres alternatives ivyo rero muje tukabivugana tukabafra none umuntu yoza gutukana kubera probablement abantu bagira agashavu kubera iyo bavuze nk'ibibazo nk'ibi ntibumvirizwe bagasha bavuga bati baya abantu bashaka kutwumviriza kandi natwe dufite icyo turiko turavuga icyo twashaka kuvuga jewe rero icyo nashatse guterera nta bibazo byinshi mfise kubera byinshi babivuze nuko amaspace yobandanya mugabo abarundi tukihangana tukagira tolerance tukaza muri space twese tutaravye umugambwe tutaravye ubwoko tutaravye ibyo duhuriza
tukavugana ukuri nk'abadiruti la majorité y'abari ngaha muri space n'aba intellectuel hada ikindi irikishabaza mu Burundi nuko turi engra aba intellectuel ncabwenge nibo babeshanya nibo bahindana ugacumengo nk'ubu jewe urashaka kuza ngaho ukavuga ibintu ukagira diversity ugacembera ngo genzo shima ivyo wavuze no kwera ugira diversity aho kuvuga ubye ntavyo bumetriza birashika yuko hari umuntu aza muri space akavuga nk'ibintu atanametriza kugira avuge cyangwa agire diversity okay mugabo hari abandi babizi badashaka no kubivuga kubera mu ndero yacu muri kiritire yacu hari abatinya kuvuga kubera najewe nuko mvuga namaze imyaka mu mahanga kubera aho nagiye mbona abantu bi-exprime nanjye biramfasha kugira ngo bi-exprime rero kubera mba nanka Burundi kubera ko mba ntakurikije indero y'u Burundi no kubera liberté d'expression nta kosa na rimwe ririmo ubu Murundi w'umunyamerika w'umweropeye urafite droit kuri liberté d'expression d'ailleurs la démocratie est fondée sur ça nta muntu azogira démocratie idafite liberté d'expression échange nayo iyi ni opportunité hano space kugira ngo abantu bose b'incabwenge b'abahinga bo ku isi yose bahure baze tuvugana ukuri hari naho tuzotora umuti kandi hari abantu benshi bari play gufasha ni n'amadovize uko muhora mwumva diaspora irakontribuwa mu madovize mu gihugu hari ibihugu nka ziriya za Kenya Afrique de l'Ouest Rabat Senegal n'izindi ziza amadolari menshi y'aba diaspora je namye ntera inkuru ejo bundi navuze nti imagine vous par exemple ngubu hariho nk'abarundi igihumbi umwe wese akazana $100,000 i Burundi ukironka $100,000 pane ukayinjiza urumva contribution muri produit intérieur brut ingene bimeze kandi kuri ku bintu abarundi bari hanze ni benshi ari bamwe bafite ko bose bafite uburyo mugandi niho burana bakeye bafite iyo bamaze kugira confiance muri system bakavyiyumvamwo bakisanzura nta numwe yanka Burundi azoza guteza imbere igihugu cy'u Burundi ibi rero debateza kuba centre kuri ibi imigambwe bakagira ivyabo Express imigambwe nazo nzoja kuzumviriza mugabo ndabadestinaho nyene iyo giye mu bigambwe ntibagira plan iyo giye gukora umugambwe ukamuvuga ngo je plan sindayivugira kuri space no kubera tutayifise franchement moi je vous dire la vérité hari abantu benshi bavuga ngo ndafite plan ngo mugasubira kwibabwira ngo nakanywa ababo kere kanywa ababo plan uzovuga ingene ubaka amabarabara infrastructure ingene uzana electricity ingene wedika abantu kugira habe manpower abantu bakore babe karivye none izo entreprise zuzagute mu gihugu kitarimo infrastructure entreprise zuzagute mu gihugu kitarimo abantu bari karivye abatravaye iri kuri critique education uti hari ibintu bitameze neza reka tugerageze turabe ko education twegere twiteze imbere tushire kuri niveau y'ibindi bihugu uko turabona handi ngene bimeze bakavuga ngo no ngo urumva ngo ibi niko bimeze niko tubikora twebwe ariko tubikora twebwe ni hajya tuya twisanga turi parmi les derniers pays les plus pauvres au monde none ugira nukwereka atabarundi bakirwenge bahari nikubera yuko hariyo manke ya communication hamanitse tugire priorité kugira ngo tuvuge ibintu bikomeye ibi rero nkibi ambassadeur w'Inyamitwe ndazi ko ari umuntu akirwenge cyane natutazi nanye yaba koma ari muri mu mugambwe utwara na je vraiment nafate abuza ati je ngo tubiganire ibibazo bya pauvreté ibibazo bya education ibibazo bya infrastructure ibibazo bya Kabila je serai très présent et ça sera vraiment un honneur kugira ngo nanjye nshobore kuvuga ikintu kuri ibyo urumva opportunité nuko iyi space ihuza abantu bose kandi ntibisaba uburyo urazi ko twese ngaha dukoresha internet ku matelefone yacu aho tuba turi hose urumva cyo kimwe no gutuma ko conference ari i Burundi ari hehe kuko bica bisaba uburyo gufata itike y'indege n'ahandi rero tugahanahana ivyiyumviro tugafashanya hari amayide hirya no hino dushobora guhana jewe vraiment niko muri space niko muri n'ahandi babikora baradiscuta bose bari hamwe bamwe ntibahuza ivyiyumviro je ko mbona ibintu birumvikana ko hari bamwe batavyumva uko ndayibona mugabo omwe nkumva icyumviro cyabo kandi bakaba honnête ntibabe ingrat uko ingratitude hajya abarundi yitwisha sinzi ko ari ça fait pas de la culture mugabo mva evoliwe je vous remercie. urakoze cyane Eveline neza ko yagize akabazo ka connection sinibuka neza ko yavuze ko ucakurikira simabenza ngira uwo ndenganije sinzi ko ucufata ijambo rero Dieudonné hama murakoze cyane cyane na mbanje kubaramutsa mwiriwe cyangwa se mutse amwe
gato narisabye kubera ko ari deconnecte Eveline kugira ngo space ntihabigire ikibazo nari mpeje kurungikira bienvenue avec co-host ashiko habafata ijambo ndarindire ko ya approve la requête Dieudonné bandanya. Ndabashimiye cyane rwose nyakubahwa ambasaderi w'Inyamitwe usanzwe userukira igihugu cyacu cy'u Burundi ciza muri Ethiopia. Icambere na mbere novuga ati n'umunezero ntangere udasanzwe ku kuntu twatumaze iminsi novuga ati tujya marokete canke se tujya ibintu bikomakomeye kuri aya space twisanga turi abantu babiri canke batatu bamaje gutahura ico bita guerre médiatique nkuko Patriote yabivuze. Ico ndabashimiye ko cyane ca mbere nuko mubaye mu bambere bashoboye gutahura iki kintu, ariko kandi nkanashimira n'undi muntu nubwo twaba tuvuga ati ntiduhuze ibyiyumviro mugabo je ndamushimira kuko ibyiyumviro byiwe nubwo ati biramaje gukura. Nyakuba uyu yitwa Wiliso yamaye ateguye space nawe ndamushimira kuko aragerageza tukagerageza kumvikana mu byo tuba turakora canke se mu byo two turavugana kuko aratahura neza ko ubumwe bwacu bidafatiye ku butandukane, ahubwo agatahura neza ko nimba mu byiyumviro jewe ntanga canke se abandi bariko baratanga nkuko nyakubahwa Patriote ngaha n'undi twaraduhuriramwo dushika umenga turi batatu, nibona uvuga ati twahuze ibyiyumviro cyane gose bakadutahura, bamwe bakanatwirukana mu space yabo bakavuga ati ngo muje kugira ibi na biriya gutesha umwanya, ariko bakadutahura. Nkuko ngarutse kuri deba mwashize ngaho imbere muvuga ati ama space ramaze iminsi ahubwo n'abarundi muyabona gute? Kuri twebwe muri rusangi twe twabona ko ari nk'igitero, je kuri je nabona ko umenga ni nk'igitero ku gihugu kuko iyo nama space yavuga mu imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu kuri bamwe n'abandi mu byo bashaka gushikiriza mu gihe bashikirije rero iyo migambi yo guhungabanya igihugu muri ico gihe byatubabaza cyane gose, mbere bikanambabaza nkaca mvuga ati kumbure bacafisemo agatima kugwanko ku byabashikiye muri 2015 rimwe nkanavuga ati kumbure ko nagaragaza nkumviriza bamwe nkumva ibya natuwa barabizi nkaca ngira ko mvuga ati bya byose bya 2015 byarabashitse ko bimaje kwashika ko bakashagira uwo mutima w'ugwanko wo kwanka bamwe n'abariya nk'akarorero bamwe ugasanga bariko baraza bumva kumenga kwica inzego z'igihugu canke se kuzononera mu byo ziko zirakora, bamwe bakaza berekana intambamyi yoba ku gihugu. Natwe ivyo nk'abarundi basanzwe bari mu gihugu ntivyatujyohera ko ndazi ngaha bavuze neza ngo twakunda kuvuga ngo ni mujeri canke se nkavuga ngo ni mujeri. Twe twavuga duti mujeri nabo bose baza bakica inzira karengane ku gihugu cy'u Burundi, mujeri nabo bose bipfuriza inabi abarundi. Ariko twarashimira na bamwe bashobora kuba bavuga ivyumviro vyabo uko critique iremewe n'ukuri, naco gituma umugambwe canke se abari ku gihugu no munsi bagiye mu ishamba kagwana bagwanira igihugu kugira ngo ya demokrasi itsimbatare, kila muntu ari wese avuge yisanzuye mu vyiyumviro vyiwe, ariko atagushira isoni ngo batuke abana bariya, na cane ko turi abarundi dufise akaranga mutima k'abarundi. Abarundi kuva na kera twamye twicisha bugufi, kuko ndizera neza ko ideba ziko zirabera ngaha canke se ibigano bibera ngaha si bose bashaka kuba mu bihugu canke bashaka kuba bobigira uko bagahuriramwe bakavuga badahuje ivyiyumviro. Naco gituma ndabashimiye mwubahwa cane gose vyimva mutima, na cane ko mubaye imboneza zo kuza kuri ama space, ahubwo twagomba ko nkodufasha mugashobora kugira gutanga ivyumviro kuri bamwe n'abandi bagashobora kuza kugira ngo dushobore kubandanya turi gusera ibi vyiyumviro byacu no kwerekana igihugu cyacu cy'u Burundi
uburyo kimeze ishusho nyayo apana kumva ko umuntu ari hanze mu ba diaspora hayo nk'abavukiye hanze finalement ugasanga n'igihugu cy'ubundi ntaragihonyoramwe umugaye mara kumva ibiko biravugirwa ko ukaca usanga n'imitahe yozanye ntayizanye cyangwa usanga hari abapartenaire bari hanze bivanye nuko aba bari bafise uwo mutima w'urwanko atari umutima wa critique cyangwa se wo uko ukiza igihugu bariko baravuga nabi igihugu bakavuga n'inzego zitowe n'abenegihugu nabi gutyo bikaca bituma n'amitahe bozanye yoteza imbere igihugu badashobora kuya gute kuyizana kuri je kuri nk'akarora ngoma nse nk'ugenda hano gatoya ati umuntu wese yitwa ko yoba ari hanze y'igihugu n'umurundi igihugu cy'u Burundi igihugu citwa igihugu yo kigifise abene gihugu gifise imbibe kagira indongozi kagira n'uburinganire muri rusange imvugo y'ukwama bavuga ngo igihugu ngo carapfuye ico mu mutwe wabo vraiment bogikuramwe ahubwo bakazana ibintu byubaka nkuko bamwe bavuze ati harakwiye amadeba aja kubijanye n'ibihanze igihugu hama ivyo bihanze igihugu akaba ibyo bavuga ati tuzanira inyishu hama ivyo bitorewe inyishu bikaja imbere na cane ko burya bavuga ngo kutavugana n'iryo soko ry'amazimwe uko iyo ndiko ndumva ngo bamwe bavuga ngo irifo yuko ngo turazi ngo ko bakanaka n'abakanaka bakunda ibi nabiriya irifo yuko twobashira uburoza irifo yuko twokora ibi nabiriya kugira ngo bapfe bagire gute ivyo ntibabikora duhumuriza nka twebwe ndakora kuvuga ati nka twebwe ko ntituzokwemera neza na neza ko tuzoshika muri rwarungano rwo muri 2060 2040 ndazi neza nko ku myaka nk'akarorero banyako Maxime ngaha mwe mufise na mwubahwa ambasadere Wirinyamitwe imyaka mufise ndazi neza ko muri ico gihe mu myaka muzaba mufise n'ukuri turazi ko izoba iri hejuru cyane sico kimwe na twebwe ugwaruka mu myaka tuzaba dufise na nico gituma muri ibi two turakora dutegereza gusigasira igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ntikigwe novuga ati mu mosha mabi kuko abaciyumvirira nabi bariho uno munsi nanatangaye cyane gose kuba banaje bakavuga bakaza biyambitse uruhu rw'intama kandi bwa bingira hama nje ndarangije murakoze cyane gose ndanabashimiye ukanya mu mpaye murakoze niharambe Imana y'u Burundi murakoze Diodone negira nibutse ko mu kuyaga hariho ivyo twategerezwa kuguma umurongo twotereza kuguma ko gutanga ivyumviro guserura ivyumviro si bibi guserura ivyumviro nico igihugu gikeneye kuko bavuga ngo du choc des idées jaillit la lumière mu gihe habonetse ivyumviro bitandukanye byinshi nihe igihugu gitera imbere mugabo ko bamwe bo kwitwa ibingira ndazi cyangwa imfisi je ne sais pas sinakurikiye neza ico yavuze mugabo Diodone numusaba yuko twoguma kuri urya murongo twatanguje ndazi ko amasaha ageze kure abantu batanguye kuruha mugabo twobandanya tuyaga duhuza abantu muri space uko twoba tuzinanye necessairement je nka Maxime ndakunda kumumviriza ama space ndakunda kumumva ivyumvira ashikirije nta kibi kirimwo birumvikana agize ati jewe ubwanje sinemera fermeture ya frontière ni icyumviro ciwe hariho abandi agira ati niyugagwe ni icyumviro cyabo ivyo rero nibaza yuko ari ibintu bisanzwe kandi umuntu ashikirije icyumviro ciwe ahagaze ni ibintu vyumvikana ntibisanzwe nitwogira ivyumviro bimwe yabishikirije naje nabishikirije n'amadini ni menshi aratandukanye hari n'abatagira amadini ivyo ni ibintu vyumvikana ntawo bagoza ico sinzi Madame Yvonne ntaragaruka uwakurikira Diodone yari yavuze nawe nibuka sinanamwanditse umugabo je nifuje guha ijambo bienvenue mu kurindira ego murakoze cyane ambassadeur
ndabaramukije nongere ndamutse namwebwe mwese turi kumwe ngaha kuri runo rubuga nukuri nakaryo keza ko gushimira nyakubahwa ambasaderi mwateguye kino kiyago nishimire n'aba bagenzi inshuti abavukanyi mwese mwafashe uno mwanya kugira ngo twitabe kino kiyago nanje nabonye ko vyoba vyiza ko ngira ico nshikirije muga ndagishikiriza nka bienvenue nk'umurundi nk'umujene nkurikiranira hafi ivy'igihugu ivy'ugwaruka ivy'iterambere turimwo nukuri birahimbaye cane mwabajije muti mbega amaspace amaze imisi akorwa n'abarundi muyabona gute nagomba imbere yuko nishura ico kibazo ngerageza guca ijya nino ukungene ibintu biriko biragenda ngaho iwacu mu Burundi ugiye kuraba uno munsi iterambere n'ukungene ibikorwa bigenda urasanga abantu kenshi bitabirira amanama novuga yatumwe ko n'abarongozi amashirahamwe canke mu bikorwa amanama en présentiel aho abantu bahura bakabonana aho barakura amakuru canke bakashikiriza ivyiyumviro mugabo ugiye kuraba si benshi bitaba amanama benayo kuko iterambere uno munsi riraduha akaryo keza ko gukurikirana ibintu ibiyagwa canke no gushikiriza ivyiyumviro na cane cane uno munsi ubuhinga ngurukana bumenyi bwaraduhaye akaryo keza kuko nk'ubu urabona aho amasaha ageze twege ngaho iwacu mu Burundi turi hafi nka 1h du matin mugo urabona ko turi mu nama hari uwundi ari nka saa moya canke saa mbiri z'umurango muga turi kumwe two turayaga iryo rero iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi hari uwavuze ati mu bindi bihugu barugari imbuga kugira abantu ntibavuge mugani baza ko twenga iwacu Burundi turafise intambwe tumaze gutera kandi nibaza ko ari naco kintu gikomeye cyane two kwishimira uno munsi imbuga ngurukana bumenyi zirashobora kuduhuza tugashikiriza ivyo tugona n'ivyo twiyumvira uretse n'izo mbuga uno munsi mu Burundi ugiye kuraba no mu kabari urashobora gusanga abantu bateramye bakavuga ku bibazo bihanze igihugu mbese banashima bakanakritika n'ubutegetsi bakanageza naho banashobora no kuvuga umukuru w'igihugu canke izindi nzego bakazivuga nabi canke neza kandi bagataha ivyo ugiye kuraba biratandukanye n'ivyo tubona mu bindi bihugu nk'ibitwegereye ngaha hafi rero ni kimwe mu vyerekana yuko Uburundi n'abarundi turafise aho tugeze mu kwisanzura mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye ikindi novuga nuko burya abarundi turakunda Uburundi n'ikimenyamenyo ugiye kuraba cane cane ndakunda kuraba nk'iyo habaye ibintu vyiza nk'inkino mpuzamakungu aho Burundi bwigenjeje neza canke bwigenjeje nabi urabona ukungene twese hamwe twahagurutse tugaryoherwa tugashikiriza ivyiyumviro duhayagiza igihugu canke mbese tugashikiriza ivyiyumviro twerekana ivyagenze nabi kugira ngo bikunde ntibizosubire kugenda nabi rero ivyo vyose tubikesha ubuhinga ngurukana bumenyi na zino mbuga zidufasha guhura no kuvugana no kuyaga ariko ico nagomba kuvuga kuri ivyo onye vyose nuko hejuru kuronka aho umuntu avugira akanashikiriza iciyumviro biranamenyesha bikanerekana ubuntu bw'umuntu ukungene ashikiriza ivyiyumviro vyiwe no kungene avuga akavugira n'igihugu ciwe ndafise uburorero bubiri notanga kamwe kanantangaje cane mu minsi iheruka twari twaragiye mu gihugu c'Ububirigi aho twagenda guhamagarira abarundi bari muri diaspora n'abanyamahanga kugira baze kugira ico bafashije mu iterambere ry'Uburundi
ariko ukaza wumva nk'umurundi yanditse, murashobora kubibona ku rubuga rwanje, yandika akavuga ngo mbega ico gihugu ata amadolari, ico gihugu ata gitoro, ico gihugu ata sukari, ngo mbega mubona rinde yoza kugira ico akoreyeyo. Muga nkaca nibaza nti mbega uwo murundi yoryoherwa akanahimbarwa akavuga ati ahwe mwari bwabone ico gihugu canyu kandi ari igihugu dusangiye. Umurundi yovuga nk'uko, wumva by'ukuri wowe uri umurundi uwo mwakira gute, ukamwibaza ko gute? Nivyo hariho ibibazo. Eka noneho tugaruke kuri ya makuru akomeye cyane avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta bishasha biriko birahavugwa, gusa intambara yo yirabandanya mu nyuma z'uko ishirahamwe mpuzamakungu ONU isohoye icegeranyo c'agacamutwe ku bihugu bivugwa ko biterera uwo mu rw'inyeshamba yo 2023. Kuri ubu nyene cubahiro Felix Antoine Tshisekedi arabandanya kuvuga ko atazokwicarana nabo yita ivyihebe, ahubwo ko bahawe indwi zitatu gusa kugira babe bahushuwe bavanwe ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi azokwifashisha iki? Abamenyesha bakuru bacu barakurikirana vyose umwanya ku mwanya, bizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo ry'11 mu Kakaro umwaka wa 2024. Mbakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, muraca mu ntara agakengere naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.